hano ku mugwa mukuru wa politike Igitega duhejeje kubereka umugwi w'abasuma bafashwe n'igipolisi gikorera hano muri ntara. Aba bantu bakaba bafashwe guhera ku magenekerezo ya 21 z'ukwezi kw'indwi uno mwaka gushika ejo hahise itariki 3 z'ukwezi k'umunani. Aba bantu rero akaba ari umugwi munini ugizwe n'abantu 10 uko mwababonye, mugabo harimo abo twavuga ko ari umutwe w'uyo mugwi, akaba ari abantu babiri. Mubosha bavuga ati none abantu bafashwe gute? Aba bantu rero kugira bafatwe nuko uwitwa Itangishaka Emmanuel batazira tangi ari kumwe no witwa Niyuhire Benjamin barahuye n'intwazangabo isanzwe irangura imirimo hano mu ntara ya Gitega hari mu ijoro itariki 20 rishira itariki 21 aho yahura n'abantu babiri bavuye kwiba. Yaragerageje kubahagarika ariko bace bamufata, ahubwo mbere baca babanza kumwambura n'inkoho yarafise yo mu bwa pistole, bongera baranamukomeretsa kuko bari bafise umupanga. Niho rero bukeye muri aho gatondo igipolisi caca kivira hasi uyo mugwi, harafatwa abo babiri, harafatwa n'abandi. Abantu 10 rero uko mwababonye, akaba ari Itangishaka Emmanuel hamwe na Niyuhire Benjamin aribo twavuga ko barongoye uyo mugwi. Abandi bafashwe bashika 8, bamwe bagirizwa ko babasangiye icaha canke ko boba aribo twita les complices, abashobora kugura canke kurondera abakiriya b'ivyibwe. Akaba ari witwa Ciza Desire, Nzeyimana Evariste, Ndayizeye Jean-Marie, Irankunda Adronis, Irakoze Patrick, Tuyisenge Floris, Ndacayisaba Innocent na Irankunda Didier. Uyu Tuyisenge Floris asanzwe bavuga ko akora mu mishiramwe ikode Ingozi, akaba mbere bavuga ko ari we yoba yaza gutora ivyo bintu vyibo kugira ngo aje kubigurishiriza Ingozi. Itangishaka Emmanuel n'umuntu yama ariko aravugwa amadosiye menshi, haba hano mu gisagara ca Gitega, haba mbere ni Bujumbura, aho mbere nawe nyene yiyemerera yuko amaze gupfungwa inshuro zishika 2 hano mu ibohero ry'Igitega, inshuro imwe mu ibohero ry'Ibujumbura, na 2 yaramaze gutoroka mu gipolisi, ari mu gasho gipolisi. Aha twababwira yuko nk'idose bare bamukoreye mu kwezi kwa 4 hano nyene ko yaciye atoroka itariki 8 z'uko kwezi. Dose ikaba yaramaze gushika muri parke, mugabo we yaciye atoroka. Nitwa Tangishaka Emmanuel, mba Inyabutuzi kuri Paraje, mvuka ku mutumba wa Rubamvi. Hahize imyaka 4 maze gufungwa 3. Aho ngaho muri santarare nahafungiwe 2, Ibujumbura naho rimwe, mu gipolisi natorose 2. Baba basinziriye niko gutoroka. Ibyo bintu mubona ngaho bimwe vyavuye mu ishatanya, ibindi vyavuye Nyabiharage. Vyavuye Nyabiharage twaruguruje urufunguruzo, vyavuye mu ishatanya navyo twasunitse umuryango hama uruguruka. Baba basinziriye. Ifunguruzo zari 3 nizo natoye. Icyo cyose twasha tubinyegeza mu ishamba hama tukarondera umukiriya binyegeje. Mbega nta muntu muramubishira Ingozi akora muri ikode? Oyaye. Aya nta muntu w'Ingozi jewe tuzinanye. Ababigura iyo kampani nayigurishije n'uwitwa Jamari, hama DVD na sabufu yayo nayo nabigurishije n'uwitwa Mike ku Masanganzi, atandariza ku Masanganzi. Mbega bakiri baronka gute? Basanzwe iyo bari canke barazi iyo ronse mari kabaca baza gutora? Oyaye ndabanza nkababaza hama bakambarira yuko ico kintu bashobora kukigura. Mbega abavuga ko mwoba ari nkoho y'igipolisi mwari mwatwaye, nivyo vyagenze gute bya mu byo mu mwaka inkoho? Mugenzi wanje mu kuyimwaka mu kugwanira iyo ngoho yadufatiye ko agomba turase, tangura kudukubita imigere y'iboti, adutera imigere y'iboti yine mu rubavu, niko guca ayimwaka. Yaciye ayita hambavu y'urupangu. Uwo mupanga wari uwo Benjamin yari yaguze kugira ngo awukoreshe ibikorwa byo mu murima. Turavye rero amatohoza inyamiramabe zimaze kugira nuko bamaze kubona ubuhinga boba bakoresha abasuma, kuko ibi mubona vyibwe vyafashwe twababwira
harimo byinshi ni imashini zimwe nyabwonko, ibindi ni amadonateri amwe bita eclampla, harimo televiziyo eclampla, harimo amaradiyo n'amagisasware yayo, harimo imatera, harimo fotokopiyeze, harimo amatelefone, eka nk'umwabibonye akaba ari ibintu byinshi. Ivyo rero bakaba basanzwe bavyiba babikuye mu mihana mw'ijoro abantu baryamye. Rero amatohoza bamaze kwerekana ko baba abantu bakoresha imfunguruzo, izo mfunguruzo rero bakoresha akaba zisanzwe ari zayo mazu babamwo, bakabikora bafadikanije kumbura n'abandi bantu baba muri ayo mazu, babakozi dukoresha mu nzu, aho urupfunguruzo bagenda bakarufotora, hama umukozi akarugarukana, maze we agaheza akaza ku mugoroba akugurura nk'utashe iwe. Ibi byose mwabonye bimwe bayikuye mu masaro no mu byumba barinjira bagashika ariko nk'iyo matera bayikuye mu cumba. Akamo twotera nuko twohanura abantu ko bogerageza bakaraba ukuntu nabo kingira mu bimwe rimwe na rimwe, kuko nk'ibi vyuko ibitashe uburi nyuma yugurura, twabasaba ko bashiramwo tumwe bita utugufuri, kuko ari nyuma naho yugurura umuryango ntiheza ngo wuguruke. Tubasabe hanyuma aba bantu nabo kumbure babona ivyibwe, aho kurya kara igipolisi bakaja kubigura, murumva niyo batuma basuma bakomeza biba. Tusaba rero abantu babona ibintu birera mw'ibarabara ko barya kara igipolisi kugira ngo ico gipolisi ibikoresho bifatwe bisubizwe nevyo, maze n'umusuma aheza afatwe. Ariko aho kurya kara igipolisi bihutira kubigura ngo baronse ivyamahera makeya, nibo nkuko baba ariko bahemba abasuma. Ikindi twamenyesha nuko ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano budashobora kwihanganira izimbura kimazi abasuma barara ku mugono kubiribo bariruka birirwa barakoroga batunga imiryango yabo, bakaza kubara ku mugono kugira ngo babambure utwabo. Tubamenyesha yuko rero igipolisi kitazigera kibihanganira kandi ko gikora amasaha 80 ku 28, ahubwo twego dutera kamo abene gihugu nabo badufashe cyane kuri ababona ivyo bintu vyibwe biyerera mu mabarabara. Dosiye isa niyaheze kuko murumva ko hari abafashwe amaze igihe ngaha, mugabo barabisabiye uruhusha kugira ngo izoshike mu bashikiriza amanza yikwiye. Iyo dosiye imeze nk'uko n'aba batarafatwa abandanya bafatwa, hama dosiye ico bita dosiye sibiseka igaheze igasanga iyo iye mugabo nuko abajejwe amatohoza bamaze kuvugana n'igisata c'ubutungane kugira ngo abantu nk'aba bafatwa n'ibintu nk'ibi babanyarukiriza kugira banyarukiriza abandi.